Amahoro Imana bane namwe inshuti bakunda mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kuri yanjye ya BTV Burundi. Numwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umugambwe CNDD FDD watahukanye ibibanza vyose 10 by'abakenguza amateka vyariko birahiganirwa mu ntara zitano zigize Uburundi. Ayo matora rero yakaba yabaye kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya 2023 mu Kakaro kumigwa mikuru igize intara zose arizo Bujumbura, Gitega, Butanyerera, Buhumuza amwe na Burunga. Amatora yatanguye igihe cy'isaha 12 zo mu gatondo, akaba kandi yari ahagarikiwe n'abagize umugwi wigenga utegura amatora mu ntara zitandukanye. Nayo imigambwe yagiye iragaragara muri ayo matora akaba ari SNL, APDL, IPRONA amwe na CNDD FDD. Ni nkuru muza kuyikurikirana mwidonido yano makuru yacu. Nayo igisata cishira hamwe mpuzamakungu ONU kiraba ineza y'abantu UNFPA carahimbaje kuri uyu wa kabiri imyaka 50 kimaze gikora mu Burundi. Ivyo rero birori bikaba byatewe iteka n'umufasoni umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, akaba yashimiye ibikorwa vy'ico gisata kibandanya gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Turafise nandi makuru atandukanye mu kanya idonido ya makuru yacu. Nongeye kubaramutsa ndabakaze kugira mukurikirane idonido y'amakuru yacu mu Kirundi. Na nabamenyesheje mu ntangamarara yuko umugambwe CNDD FDD watahukanye ibibanza vyose 10 by'abakenguza amateka byariko birahiganirwa mu ntara zitanu zigize Uburundi. Ayo matora rero akaba yabaye kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya 2023 mu Kakaro mwaka 2025. Ayo matora rero akaba yatanguye igihe cy'isaha 12 zo mu gatondo, ndetse akaba yashoboye guhagarikirwa n'abagize imigwi y'intara ijeje gutunganya amatora. Reka dukurikirane ino nkuru. Amatora y'abakenguza amateka yabaye mu gihugu cyose mu ntara zitano zigize igihugu. Duhereye mu ntara ya Bujumbura, ayo matora yabereye mu ngoro ndangamico y'abayisilamu iri muri komine ya Mukaza, aho abajenama b'amakomine 11 agize intara ya Bujumbura bangana 277 nibo bashoboye gutora, aho umugambwe CNDD-FDD watowe ku majwi angana n'ibice 100%. Muri ayo matora muri iyo ntara imigambwe yari kwirahiganwa yari 4 ariyo APDL, SNL, IPRONA amwe na CNDD-FDD. Mu ntara ya Gitega naho abajenama b'amakomine bangana na 225 baturuka mu makomine 9 agize iyo ntara nibo bitabiriye ayo matora, aho naho nyene kiretse ijwi rimwe ry'umujenama atagize ahantu na hamwe ahengamira, irindi jwi rimwe ryabaye imfagusa, ndetse n'ijwi rimwe ryagiye ku mugambwe SNL amwe na IPRONA, ayandi yose yagiye ku mugambwe CNDD-FDD. Mu ntara ya Burunga naho umugambwe CNDD-FDD ni watahukanye ibibanza vyose by'abakenguza amateka bitegekanijwe muri iyo ntara. Ayo matora akaba yabereye ku ishure shingiro ya Makamba ya gatatu, aho imigambwe yariko irahiganwa yari SNL, IPRONA amwe na CNDD-FDD. Mu ntara ya Butanyerera abitavye ayo matora bari abajenama b'amakomine bangana 201 bagize amakomine 8 y'iyo ntara, aho naho nyene umugambwe CNDD-FDD watahukanye intebe zose zitegekanijwe n'amategeko, kiretse ijwi rimwe ryabaye imfagusa, ayandi majwi yose yagiye ku mugambwe CNDD-FDD, mu gihe imigambwe ya SNL na IPRONA itagize amahigwe yo kuronka n'ijwi na rimwe. Mu ntara ya Buhumuza naho ayo matora yabereye mu ngoro y'amanama y'ibiro bikuru by'iyo ntara, aho naho nyene umugambwe CNDD-FDD watahukanye intebe zose zibiri.
Ayo matora yose akaba yatanguye igihe cy'isaha 12 zo mu gatondo ahagarikiwe n'abagize imigwi y'intara ijeje gukurikirana ivy'amatora sepi. Abakenguza amateka bose bategerezwa gutogwa ari 10. Intara yose igira abakenguza mateka babiri, umwe ava mu bwoko bw'abahutu hamwe n'uyundi ava mu bwoko bw'abatutsi. Akaba adegekanywa kongerwamo n'abava mu bwoko bw'abatwa. Tubananiye n'amakuru yacu aho igisata cishira hamwe mpuzamakungu kijejwe igwirirana y'abantu UNFPA carahimbaje kuri uyu wa kabiri imyaka 50 kimaze kirangurira imirimo yabo mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo birori rero bikaba byatewe iteka n'umufasoni mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, akaba yateye intege ico gisata ndetse agashimira ibimaze gukorerwa n'ico gisata mu gihugu cy'u Burundi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ahmel Mutore. Ivyo birori byo guhimbaza imyaka 50 iheze igisata cishira hamwe mpuzamakungu ONU kijejwe neza y'abantu UNFPA kirangurira imirimo mu Burundi ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri, bikaba byari byatewe iteka n'umutambukanyi mukuru w'igihugu. Mu ijambo ryiwe Angeline Ndayishimiye yarashimiye ico gisata UNFPA ku ntererano yacu mu byo guharanira agateka kazina kiremwa muntu na cane cane umukenyezi n'umwigeme. Mon engagement humanitaire et social, ukwiyemeza kwanje nukwitaho imbabare gufatiye ku karangamutima ka FINUAP, kugwanira agateka ka muntu, irondoka rijanye n'amagara meza, agateka k'umukenyezi n'akugwaruka, kubumbatira amahoro, iterambere ridakumira no kugwanira agateka k'abantu nikora. Akaba yagarutse ahanini ku ruhare ico gisata UNFPA gifise mu kugwanya indwara yo mu kigo ibangamira abakenyezi mu gateka kabo. Je voudrais à ce titre nashaka ahanini kugaruka ku kintu kindaje ishinga, uguhangana n'indwara yo mu kigo. Ni indwara ituma umukenyezi agira ibikomere bitaja habona mugabo ikamubuza agateka. Ku mfashanyo y'igisata FINUAP abakenyezi batari bake baravuwe barakira. Nkaba niyemeje kubandanya ugo rugamba rwo gutuza iyo ndwara kugira ntihabe umukenyezi asubira kubaho yinyegeje kubwo gutegwa isoni n'iyo ndwara. Userukira igisata UNFPA mu Burundi akaba ashima ubufatanyabikorwa bwaranze leta y'u Burundi n'abandi bifashanya ngo ivyatumye bashika kuri vyinshi mu vyerekeye kugwanira agateka k'umukenyezi n'umwigeme, agatera intege leta kurushirizaho kwitaho ineza y'umukenyezi. Ce jubilé d'or est le fruit d'un partenariat qui a été fait de manière constante avec le gouvernement. Guhimbaza isabukuru y'imyaka 50 bivuye ku bufatanyabikorwa bwahabaye hagati yatwe na leta n'abandi dufashanya, amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, abihebeye Imana, amakaminuza, abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abaduha uburyo. Uruhara rwacu no gutahuza ko abakenyezi bagera ku bice 52% by'abarundi bategerezwa guhabwa ikibanza gikwiriye mu mice yose igize igihugu. Leta iramaze guha abakenyezi ikibanza mu batogwa no mu bagenwa mu biti bitandukanye. Tugasaba ko yobandanya natwe tugasunika kugira umukenyezi n'umwigeme bashikaho bisanzura baserukirwa kugira bagire uruhara mu iterambere ry'igihugu. Pour contribuer à changer le paradigme et l'avenir du pays. Aranasaba kugwaruka guhabwa ikibanza gikwiye mu iterambere ry'igihugu ngo bizotuma imbona kazoza ya 2040-2060 ishikwako vyoroshe. 2/3 de la population burundaise, à peu près 8 millions, est constituée des jeunes qui ont bibiri vya gatatu by'abarundi, ni kuvuga hafi miliyoni 8 z'abantu bafite imyaka iri munsi ya 25. Barakwiye kuronswa akazi, birakwiye kuba bafite amagara meza, biga, bashoboye kwitunganiriza imigambi vyoroshe, bakabona guterera mu iterambere ry'igihugu. Twibaza ko ari ngombwa kwitaho cyane ibisata vy'amagara y'abantu, indero, guha akazi ugwaruka, ukurufasha mu byo kwitunganiriza imigambi kugira igihugu gishobore gushika ku iterambere gifatiye ku mbona kazoza ya 2040-2060. Na cane ugwaruka rukagarura icizere kuri kazoza ko rushoboye guhindura ibintu, ushobora kubaho mu buzima bwiza kurusha ubw'abavyeyi babo babayemo. Ces jeunes burundaises de croire en l'avenir de ce pays et de croire qu'elles sont capables de changer les choses et d'avoir une meilleure vie que celle de leurs parents. Akavuga ko igisata UNFPA kijejwe neza y'abantu ku isi ciyemeje kubandanya gishigikira leta y'u Burundi na cane mu gutorera inyishu zitomoye ibibazo leta iba yashize imbere mu migambi yayo.
Ishirahamwe rya OTB rigiye kugwiza umwimbu w'ikawa mu runo mwaka w'amahera w'2025 ushira umwaka w'2026 bakaba bipanze neza kugira ngo ivyo bategekanije bishobora kugenda neza. Ikaba rero kikaba ari kimwe mu bitegwa bifasha Uburundi kuronka amafaranga muza makungu. Muri OTB turafise igitabo kijanye naho dushaka gushika guhera mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2030 mu myaka 5 aho dushaka gushika. Ivyo rero kugira tuzohashike nuko buri mwaka tuzoba dufise integuro y'ivyo tuteza gushikako. Nivyo rero ko turarabira hamwe kugira ngo twese tuvyumve kumwe, tubirabire hamwe, tubitahure kugira ngo tugiye kubishira mu ngiro bitworohere mu mahinguriro atandukanye ya OTB. Nk'amahangiro twihaye nuko ishira hamwe OTB dushaka kugwiza umwimbu ubu dufatiye ku mwaka uyu mwaka dusozereye twimbuye amatoni hafi 8,000. Aho n'umwimbu usa nk'uwagabanutse tugereranije n'umwimbu wo mwaka wahera aho twari twimbuye amatoni 10,300 waragabanutse bivuye ku mvo zitandukanye. Ubu rero muri iryo hangiro nuko twihaye yuko mu mwaka w'2030 OTB yoba igeze ku mwimbu w'amatoni 15,000. Aho rero kugira tuzohashike ni intambuko. Aha rero turi ngaha kugira ngo turabe ivyo umukozi umwe wese asabwa gukora kugira ngo iryo hangiro turishikeko. Ubuyobozi tukaza turakurikirana mu mahinguriro atandukanye yuko abakozi bariko barashira mu ngiro koko ivyo biyemeje kugira ngo bikunde dushike kwihangiro shira mu OTB gihaye. Inkuru yacu ya nyuma yano makuru tuza kwishikirizwa na mugenzi wacu Nintia Martha Ingabire aho aza kutumenyesha ibivugwa hirya no hino mu makungu. Umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika Donald Trump yongeye gufata ingingo icintege benshi. Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika yatangaje kuri uyu wa kabiri k'ico gihugu cikuye muri UNESCO, umuryango w'ishirahamwe ry'ibihugu ryitaye ivy'indero, ivy'ubuhinga n'ivy'imico, ikaba kiri mu bihugu vyatanguje uwo muryango mu mwaka wa 1946. Anna Kelly, umuvugizi w'ingoro ya Donald Trump, yavuze ko umukuru w'igihugu Donald Trump yafashe ingingo yo gukura Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika muri UNESCO ishigikira imico kama n'imibano harimwo amacakubiri biri kubiri n'ivyiyumviro kama bitera amacakubiri navyo bikavuguruza gose politike abanyamerika batoye mu kwezi kwa Munyonyo. Arongera ati umukuru w'igihugu ashira imbere inyungu z'igihugu cacu. Donald Trump yaramaze gukura Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika muri UNESCO mu mwaka wa 2017. Uwahoze ari umukuru w'igihugu Joe Biden yarasubije ico gihugu muri uwo muryango, icicaro cawo kiri i Paris mu gihugu c'Ubufaransa. Iyo n'ingingo yicuzwa ariko yari yitezwe nk'uko vyatangajwe n'umuyobozi mukuru wo muryango yahoze ari umushikiranganje w'imico Audrey Azoulay. Emmanuel Macron yijeje uwo muryango ko azowushigikira inyuma yaho ico gihugu kivuye muri uwo muryango. Kubona Amerika itakibarizwa muri uwo muryango bitazotuma ihangiro biyemeje igoyagoya. Ikibazo c'inzara nyinshi mu karere ka Gaza kirateye ubwoba cane. Amashirahamwe aharanira agateka k'abantu arenga 100 yaburiye ku munsi wa gatatu ico kigeragezo kiriko kirakwiragira muri ako karere karimo intambara. Amashami menshi y'amashirahamwe y'abaganga b'isi yose na Caritas, ishirahamwe Amnesty International na Oxfam International basohoye itangazo rivuga ko uko inzara nyinshi ikwiragira mu karere ka Gaza niko abo dukorana n'abantu dufasha bariko baramererwa nabi. Basavye ko intambara ihagarara
ubwo nyene amabarabara yose yugururwe kandi imfashanyo z'abantu zishike neza. Kuri uyu wa kabiri ibitaro vyo muri Gaza vyamenyesheje ko abana 21 bapfa kubera ingwara yo gufungura nabi canke inzara mu masaha atarenga 72 mu karere gasugerejwe n'intambara imaze amezi arenga 21 yatangujwe n'igitero ca Hamas kuri Israel kwigenekerezo ry'indwi gitugutu umwaka wa 2023. Israel ku ruhande rwayo yagiriza Hamas ko witwaza imibabaro y'abanyagihugu cane cane bakiba imfashanyo y'ibiribwa itangwa kugira ngo isubire ibigurishe ku biciro birenze urugero canke mu kurasa abantu barindiriye imfashanyo. Nkuko bivugwa n'umuvugizi wa leta Tammy Bruce, harungitswe intumwa Steve Witkoff mu bihugu vy'Uburaya mu ntumbero yo kugira amasezerano mashasha yo guhagarika intambara hamwe no kuguruza inzira bafata bagiye gutanga imfashanyo. Kuri iyo nkuru twabateguriye ivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu twabateguriye kuri uno munsi tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana. Dushimire abamenyesha makuru ba BTV Burundi bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatorokanya. Dushimire kandi nabo mu buhinga bw'ivyuma bafashije kugira ngo amajwi n'amasanamu ashobore kubashikira atankomanzi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro vyiza ndetse n'utuziki twiza turyohoye mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Naho ubutaha Imana ibahezagire.